bw'Imana kandi kuba ngeze iki gihe kuri Noel ndi muzima dukuri nduyumva ibiro kubera ijambo ry'Imana rivuga iyo ukurikiye uwiyemera nawe uriyemera nukuri ndabishimiye cyane gose ndashimiye Imana yo mwijuru je buca ari kuri Noel mu masaa 10:30 nari ndi ku muryango umuntu nyene araza mbona ariko aratongera ku muryango ndahora mbona ariko aravuga ibintu ku muryango haciye nk'iminota nk'itari cyane amubwira banza uroge uheze hama nanje turihuriza ubwaye nyivuga uko yarirutse ashaka kubomana n'uruti rwari imbere y'umuryango tumva mu muryango haciye umwanya paruga y'umwango wiwe eje niho twahura duhujije amaso mu rupangu kuba turabana duhujije amaso numva vuze ngwe nanje ku mutima ndavuga ahubwo nanje yo nsenga nayutse ahubwo nijengezaho no kunihiranya abona nukuri ndashima Imana kandi kugira amaguruke ngaha ndashima Imana yo mwijuru kuba je ndi muzima kandi kuba ubu mwaka nkihagaze ngaha nukuri n'ubuntu bw'Imana ndashima Imana cyane gose bujyana nice hajya burya gushimira Imana si ikimana ibiguhaye iyo uhashitse uri muzima urashimira Imana ndashima Imana kunengene yankuye mu byaha hagera iki gihe basi iki gihe namaze gufuta ntakibona iyo nja niyomva mwana shimiye Imana kubona je nkiri umunsi mukuru igeze nkaza ku munzu y'Imana nkasenga nkanezerwa mfise umunezero udasanzwe cyane nukuri ndabishimiye Imana nibutsa y'Imana yankuye buya kuri ijya ntebe niho numvisijwe genda ushima Imana ni nase no guhaguruka ngo genda ushima Imana aho wari kukuye nukuri ndashima Imana je Imana yankuye mu busambanyi bari mu busambanyi nukuri bari mu muri rudahera ndashima Imana yankuye mu kaborerwe ndashima Imana yankijije kunwa urumogi naranywa itabi naranywa ibintu biyobeye bw'ubwoko bwose nukuri iyi sura ho nijwi ni Jesse navuga uko wamenga ndiko ndavuga nk'intu ivyo bintu wamenga n'umugabo wijwi nkeka mvugiye ngaha no kwibarabara waranyumva nukuri ubu ndashimiye Imana yarampaye agakiza yarampaye umunezero mu mutima ntari bwigere ngira mu mayisha kuva nkiva mu nda ya papa na mama na munezero nigeze ngira atari umunezero nkuye ngaha kuri mu gicaniro cya repantazi nukuri ndashimiye Imana yo mwijuru kandi zari inzoga zisanzwe oya je zari naje haragera igihe mvuga izi nzoga kweri nabo tuvukana bose barambya wewe barakurogeye mu nzoga kandi uwo muntu atongereye nakora amakosa nokoze nk'indwi zibiri nukuri icyo kintu ndagishimira Imana cyane gose Imana yo mwijuru Imana ya repantazi washobora kunwa nk'inzoga zingana jewe nukuri ikaziye basi ikaziye nayihereyemo nk'ubu ngiye nko kuwa kane mpereye nk'ikaziye naratangura ikaziye mu masaa 4 z'ijoro nayiva ko mu gatondo naho nyene nkazenzera muri kakabare nkasinzirira mu ntebe wamenga si ndakubwira Imana yari gema hari genjana Imana none jewe kubangeze iki gihe Imana nindiho kandi zokwama indiho kweri Imana irakora ibikomeye Imana sinoronka ukungene mvugira Imana n'ukuri kwa Mungu jewe Imana ndayikunda cyane gose inzoga zose ubusambanyi bwose urumogi gose kandi gusambanya pana boroheje oya nukuri ikintu cy'ubusambanyi mu ncamake ikintu cy'ubusambanyi wiyebeye ubusambanyi mugasi novuga yuko ari ubusambanyi bwari buva ku nuzenyi bwava ku badayimoni nibohero nari ndimwo nukuri kwa Mungu uri mu busambanyi kugira uhurirane n'abagabo banza kwidoroga kugira ni wumve n'ibintu waburi kuragira basukamira nk'uwayinze umusazi mu mutwe je niko nari imeze je naraborerwa mu rwego rukomeye hamwe n'abapolisi bavuga wewe kwe wapi je nari umugore wa gasho jewe nakwezi kwahera nafunzwe mu kwezi nafungwa mu ndwi nafungwa nk'imisi 2 niyo nafungwa mugamo yandi mezi je narafungwa haragera n'imisi mikuru ndi mu gasho abandi bakajya Noel nanje nibereye mu gasho nukuri kuva aho nshikiye nga hamwe novuga hari n'umupolisi arangi kinuma ni Imana yo mwijuru aguhora iki kandi atamakosa nukuri Imana yo ngaje nukuri Imana yo ngaha nari narayerereye amashengero yose ndavuga Imana tumuma hanu jewe nzinjira basi nduhukira nukuri narinjiye ku uyu muvyeyi Imana nasanze usenga ni Imana itavangiwe ni Imana nyamana ni Imana ikora ibikomeye ni Imana ikora ibihambaye jewe ngeze hanu nkavuga Imana niyumvira aho wankuye izi saho nyene ndi ngaha Mana uhabwe icubahiro ndagushimiye cyane gose Mana
nari umuntu yari yaramaze kuba nabi, yari yaragorodobye kugorodoba urabona kugorodoba kuvuga ngeze nkibona ngo amwibara ngo he yandaye mugano kuri ubu Yesu we Imana ubu ngengaye no ku muntu honyene bambwira mabuja nababandi bahora bancokoza bambonye yo reka ubu n'umukozi w'Imana akomeye nukuri ndabishimiye Imana cyane gose. Imana iragukura kwa amazina atandukanye, aragukura kwa amazina cafuye kera nkuko bahora banyitwa nuko mbona ubu banyita. Nukuri ndabishimiye Imana. Ikindi nshimira Imana je ryari naraje mwungira ariko aravuga ngo dutange iki kinuzenyi aya manuzenyi bivyuma. Nukuri nari mfise imbere n'inyuma inoti ya 5 kandi niyo yari yarasiyo kweri sinoreka kubivuga. Ndicara hariya ndavuga sha iyindi mitima kavuga ngo wapi kanyereka ibindi bibazo ngo none ucujya gute ucufungura gute numva ijwi rimbye ihebe nce ndaharwa ndiheba kuri ya noti ya 5. Nukuri kwa Mungu jewe ukungene nafunguye umunsi mukuru novuga yuko ari nk'Imana, ni Imana yavyivanzemwo, ni Imana yahabaye mu mafaranga natanze naciye ndonka amafaranga 40,000. Narariye ndamwifana hariho n'umuntu yambwiye ngo ndakujyane mu kabare tiwapi kweri jewe ibintu by'akabare ubu nukuri ibintu by'akabare jewe ubusinkeneye kujya mu kabare n'ikinyobwa nanyoye nakiguriye mu ibotiki narabuze ifana nce nigurira furusana ubwa mbere sinanywa ifana sinanywa icyayi mugabo ibintu bisosa ubu ndabinwa kandi nkumva amahoro adasanzwe nkumva amahoro kwere akomeye jewe Imana yaramaye amahoro naho mbona umenga ibimpaguruka muganda avuga Mana kumwe warinda ntuze muri za ntambara zari zikomeye je nanje nabwoba kubera mwungira hari ijambo yavuze nimugire ubwoba ndi kumwe namwe nukuri jewe ijambo ryose je ndizeye Imana yo ngaha yuko ndi kumwe nayo nukuri ndabyizeye cyane gose nibitarashika bizoshika je ndabyizeye cyane menshi. Imana rero mve gushima kwanje Imana ibagirire neza kandi mwungere nukuri wewe Imana izoguhezagire cyane mubasi mugihe uzoburi no ku nkoni Imana ize yibuka ya masengesho usengera ubwoko bwa usengera aba bantu bari mu rushengero ize yibuka ibyo wayikoreye nukuri jewe kubera ndimvuze uko jewe iyo ntaza kwiyimana yiwawe jimba narapfuye Jesi nkisiba nkivuga nukuri Imana izokuzigame ikurinde iguha imyaka nkeka yayindi hari uri muri Bibiliya nabonye yitwaza ngo natagira amenyo nukuri Imana izogushikane kuri rujya rugero kandi izogushikane wa mukorera Imana nukuri izohezagira umuryango wawe wose jewe ubahongeze ndiko ndararota mbona abakobwa bawe bakikije iki gicaniro nkavuga kweri aha nta nubwo bamfise aha ndashigikiwe maze kubona abana biwawe nkababona mu nzozi ndavuga aha ndashigikiwe n'ukuri kwa Mungu Imana reba